Nukuri sinobesha umenga sinibuka neza igihe gusa harimo nk'imyaka ishika kuri ndwi nimba atari umunani uko izina cyamamare wari kugiye kuki byaje gute ushobora kumbwira nari kuye kuki basi uko ryaje okay so jewe nakorera mu Ihuriro TV izina niho ryavuye ubundi twararabye amazina yose je mbona ati ayo nakwiye cyanita cyamamare kandi sinari cyamamare je gunda kuyivuga kuri airport kuri PAF niburi umuntu ambwiye ati inebara ni nyene javuga ati ni nyene kugira ngo iki udufaranga ashobora izina ryanyaryo nabari ukugara afise akazi kenshi kamufatira kandi birumvikana afise abantu benshi abakeneye kwishura kandi ukacusanga ni ibintu by'amafaranga ibintu byunguka urumva rero kuca ushaka yuko mugira ibiganiro ata internet nimwe irimwo ibyo onya ntibikunda. Hello guys, nizere yuko mumeze neza natwe tumeze bien, tumeze fresh. Nkuko bisanzwe kuri micro za Blessing Talk TV muri kumwe na Shalabedan la reine de papier. Hama no musi twabazaniye ibintu bidasanzwe. Turi kumwe n'umutumire adasanzwe, umutumire ariko aragaragara cyane kuri TV y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Yagiye agaragara gose mu mafilme atandukanye. Turagwaye ikaze cyane cyamamare. Merci. Natwe turaguhaye ikaze Sharabaganda. Murakoze cyane. Hama urashobora kuramutsa abakunzi ba Blessing Talk TV. Bisaba ko nsubira mu gitsina cyangwa ndabaramutsa gusa. Kubaramutsa byonyine. Sawa. Bakunzi b'ITV bavuze b'ITV Blessing Talk TV. Blessing Talk TV. Talk. Yeah. Blessing Talk TV. Yeah. Kisabize. So irangwa nawe umbe baza gucira ibisero ngaho abantu maramara. Hama mumeze neza yo. Nimba mumeze neza ni fresh amagenda shima. Nibyo. Hama nkuko dusanzwe tumuzi cyamamare. Dusanzwe tumuzi mu sinema ariko mutuzi inkomoko yiwe cyamamare. Urashobora kugira ahubwa n'ubu buzima bwa filime bwatangiye gute bwatangiye ryari ubuzima bwa filime ya shano kuri sinobesha umenga sinibuka neza igihe gusa harimo nk'imyaka ishika kuri ndwi nimba atari umunani uko n'ikiyo kintu cyatumye wumva yuko muri wowe ufise impano yo gukina filime ikintu cyabitumye cyangwa natanguye ryari kumva yuko no so jewe nari umuyuwayi mu quartier bivanye no kuntu nari mbayeho ukuntu nitwara mu bantu ukuntu navuga utuntu nakora nyene abantu barafata ukuntu barafata ukuntu bakambwira ngo wowe ushobora umukomediye wewe ushobora ibi yaranje cyanangura kuzambikora ntabwo no kuzanza nari nkoresha amatelefone mu kwikamera ibintu twije nyene urukibona by'uburyo waye by'abana nyene bitangura kuzuko rero niko gutangura numva nyene umenga ntacyo bindimwo rega nisanze nimvire ko bindimwo nisanga ndabirimo. Hama cyamamare izina cyamamare niryo benshi dusanzwe tuzi
benshi hariho na benshi batazi izina ryawe hama izina cyamamare bon wari kuye kuki byaje gute ushobora kutubwira nari kuye kuki basi uko ryaje okay so jewe nakorera mu ihuriro TV izina niho ryavuye ubundi twararabye amazina yose je mbona ati ayo ntakwiye cyanita cyamamare kandi sinari cyamamare murashobora kubwira abakunzi ba Blessing Show TV izina ryawe Heyezma niryo izina ry'ababyeyi mwe muri kudukurikirana nindavuze gahunda yo kudukirana ni visa yo kuja muri Amerika oya birakenewe kubera ko cyamamare ushobora gusanga naho umuntu akuzi mwiganye n'icyo cyamamare atarakubona kuri social media adashobora kumenya ati uyu cyamamare n'uwawe mudahuriranye basi ngo akubone kuri izo social abone ko ari wewe basi ushobora kutubwira nabwo ko bitwara njyewe nkunda kuyivuga kuri airport ngo airport kuri PAF niba uri umuntu ambwiye ati inebara yawe ni nyene ndavuga ati niyo nyene kugira ngo iki udufaranga ashobora izina rya nyacyo ariko jaho ngene ndakubwiye izina nubwo uri mu bagara niho ntora gusa izina nirinyegezwa kuko umubyeyi yarinyise nawe yari yagiyumviriye ko je nitwa Ndayikeza Eliazar yego ayo niyo mazina y'umubyeyi wanje ama ko wahora ukorera ibikorwa mu ihuriro twabyumvise nyuma yaho mugabo twagiye turakubona mu mafilme yaba Joaquin yaba Abeli ariko ntituzi precisement aho uri ushobora kutubwira ibikorwa byawe ukuntu bimeze ubunya yuko wowe uri en contrat canke n'ubuhe buryo ukora ibikorwa bya sinema ubu navuga yuko biracyanze nsa n'uri muri contrat ariko nsa n'utariyo tu kubera ko ubwa mbere nahise ama contrat ariko ibintu birahinduka contrat zirahinduka mu ihuriro naragize contrat ariko turavayo Abeli ndagira contrat n'amafoto yarabonekanye kuri bamwe ariko ibintu kubera ko tutaramenya iyo bija neza sinoshika nabisobanura ngo nta contrat mfise cyangwa ngo ndafise contrat kubera ko je ndi umuntu mvuga kuri sibyo wa muntu ndoja ku TV ngo nirirwe ndavuga ubujambo ngo nerekane ibintu ngo by'ibinyoma ngo kubera ngo tubana n'umuntu kanaka oya je mvuga kuri rero kuba ikibazo cyo kuba ngo ndi muri contrat ntacishuyeho ni kubera ko ntaramekinga sure yuko mbese ndi muri contrat neza cyangwa se ndi muri contrat ariko nibisobanutse nibisigura yuko umuntu yoza mwanya ngo nitwokorana oya umuntu yoza twokorana kandi aciye kuri jewe nyene twabyumvise byatugenda ibaza mwese mwabyumvise hama camamare turabashimiye cyane nubwo mwatugoye none twe ntitugorana ahubwo nuko sometimes nyene tuba turi busy ugaca usanga ngo tuboneka nk'abantu bagara usanga umuntu arakwandikiye message utevye kuyishyura ngo ni migaro nta migaro irimwo ahubwo nyene ni ubizi wa kazi urumva ubizi wa kazi cyangwa ugasanga SMS ni nyinshi ugasanga nyene bivanye na wa mwanya mutonyo waronka wo gukoresha nko phone wishyure babandi bakwandikira mu mwanya kuko nibo baba bari hejuru kadusanga shaho wanyandikiye mu gitondo ntihongeye kwishyura ngo hey yanini hey ugashashanga uyanditse hey mu gitondo ushika ku mugoroba watinze ngo nishure hey ngiye ku mugoroba hari abandi banditse ibindi bizima hama guys mwabyumvise ntabari kugara afise akazi kenshi kamufatira kandi birumvikana afise abantu benshi abakeneye kwishura kandi ukacusanga ni ibintu by'amafaranga ibintu byunguka urumva rero guca ushaka yuko mugira ibiganiro ata internet nimwe irimwo ibyo onya ntibikunda nimubona byihuta sibyo telefone akapere nta kiyago kandi kubera ko urazi nk'umuntu aba yibere muri editing ukacusanga umuntu akwandikiye message nyene we ababona ko yanditse ikintu kizima
ariko bivanye n'umutwe ukuntu aba programme n'ibintu aba arimo n'umwanya muto usanga nyene mu message ziriko zirishurwa nk'uko biba bikenewe. Ni kuza nyene muratahura na ivyo binavuze nivyo. Hama camamare nizere yuko ikindi gihe tubatumye ko muzokwitaba kama. Shana na kimwe pe tuzitaba nitwaba dufite umwanya hari. Hama ashobora kugira akajambo kanyuma ushobora kubwira abakunzi ba Blessing Talk TV. Blessing Talk TV. Talk. Yeah. Blessing Talk TV. Mubaho cyane muri abagabo pe. Hama reka ndabashimire bivuye ku mutima kuba wafashe umwanya kumara iki kiganiro kuko ndi siri yuko agashimwe jewe nanze nagashimwe cyane gushimira kumvise wa muntu yamara ikiganiro wowe nyimba amaze ikiganiro ubahwe turawukunda kora subscribe like na comment na share hama kugira na mugenzi wawe abandanya kurikirana kuki wewe mujyana show hari ngaho usanga ugira umutima mu buga sanga naro gushira link kuri status kugira mugenzi wawe nawe yumviritse byaganira nga acaromba ya vipo wewe gusa nyene ndarabebera sana mubanda yodukurikirana nyene kuri cyamamare comedy ndanabakunda. Aba bakunzi bacu turabakunda cyane turizeye ko mugiye kubikora neza tugiye kubona ama resista made ama nimwibagire nyene nkuko yabivuze kugira j'aime partage s'abonner ciao 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 ciao.